ubuzima urashobora guhitamo umugore akakubera ubuzima, ariko abagabo benshi bamaze kuronka ubuzima baca batangura kumukinisha nk'umupira, mbere bagaca basiga abagore babo mu mubabaro. Ni biki wewe muri mitwaye indutse? Ubiriza genda wamagare UNICEF iza kugufasha. Je sinogufasha no gufasha gute atakintu ufise cyo kugufasha. Papa Kevin, wombwiye ingeze umwana iyo zagiye paketi. Abo ndabona usigaye kagata kabisa. Isa kugira umugore ebana hehe. Ijya n'imigisha. Ego umugore wanje urazi kwa nkunda. Ngo numurobere. Abaroberi b'abagore bari kera nta baroberi b'abagore bakibaho. Canka amahoro ubukene kuko ataca muhereza na wenyene. Mana nivyo nako ndamubaza. Wa mugambi wanyu wize kumbwira ati umugore nyakuganza mu rugo. Ahubwo akuganze mu rugo usa nk'imene iguma yabira gusa ngo urumva. Rero jewe iyo ngeso narayihevye. Unarafuze irya decision yiwanyu gusa. Uwo mugore avuze rimwe ngumi. Avuze irindi konse. Yakikonse. None ivyo rekinda wabimenye gute? Kaneza rega yarabimbwiye ibyo nta kinambisha byose yarabimbwiye karindari wawe so nije imbere. Hello? Wamumenye. Okay, hama ubu ndi bize gatonya ariko turabonana. Reka dupange umunsi wundi tuzobonanira kugira tubiyage. Okay. Sawa urakoze ku makuru yawe meza umpaye. Okay. Ijya use papa wabona nari natetse. Mbwiye nuko byagenze. Naherutse arigenda kurungitse buragenda, ariko je maze kuhashika nasanze umenga nta nico nakoze kuruba. Papa burya nibyo byambaye abizi ko Joyce mora nahijoro. Raba amasaha ageze kandi rimwe mu gitera nta mukobwa ngana nawe agenda imishatsi bigaragara, ivyo yakoze bise ku mutwe bigaragara,
amaboko iyo ari hejuru kumbure mwambara n'amapantaro abahindura ukuntu haya ngo izo ngorane bavuze zireke kutagushikira ziteze kugushikira kuko nuziti bene abahibi yake nyene nawe nyene ntabigeze aboneka Jesse bre na mama wawe wibuke neza ko cyo twafuye Esa kwiyambara ko yishakiye imishatsi bigaragara Simbona kumenga zindi tushobora rero nabwira ngo ngirize izo ngorane barabuhindure mwana kuko ndagukunda cyane kaneza ndagukunda aho gerenga aho bwengura bufise rose kuraba inzira ushobora gucamo mu guhindura imico n'imigenzo ugire imigenzo y'Imana yemera emera kurikira inzira nziza kubera iki se isingo cyakwigira rwanda Bebe kanze je manze nje kuryama uzovugana n'icyo ntameze neza Ore gusa turambwira aho babaranze kukora ngenda ko ndiri sityo Umviriza rero Tom apana ibintu by'amajambo gumumbarira ibintu byinshi by'amajambo shira amafaranga ha ko ndi kukaza yo barinde ndamufise n'ubunyene ashika ngenda ntora gusa kantu abedakwereye dans notre organisation ovinavyo je ubuzi ndabukora bwinshi Erega numvise muriko muravugana na Muyomba ngo nibugomba umurongore nguzana inkwano ati uvuga uwe Muyomba ujyanye n'ahajya papa Kaneza hajya ni Muyomba wanje ahubwo wari waratevye kuza kumutwara ninda yarigeze hajya hose utaraza kumutora ati ushaka kumbwira ko papa Kaneza yoba ari Muyomba wawe yego uri binamu rero wa Kaneza bataneze cyane kubona hama none ivyerekeye inda wabimenye gute Kaneza rega Kaneza yarabimbwiye ibyo nta kinambisha byose yarabimbwiye kandi ndari iwawe so nije imbere ni wewe okay byose wawe okay nije imbere kubera no busino kwishamaze kubona ko kunyaho wavyumvise wanje nije imbere ujyanye n'ije ndamuzi ubonyene imbere cyo kuza nimero yiwe ndayifise ishaka ubonyene kandi tugende mpa amafaranga yanjye amahera si kibazo ntari wakoze akazi keza cyane gose ndabyishimiye ndifuza kumenya nije imbere wariwe Tom nije imbere kumumenya nivyo kuko nawe vyagushikiye nanje binshikiye byo mbabaza gusuma ariko no gufasha kumenya ahantu nije imbere yoba kuko nanje gushika kuri zino saha hari ibintu byinshi cyane ntaramenya kuri nije imbere kuko nanje niho nari nkimumenya rero tubijane rero buke tubishishoze mu kugira tumenye ahantu twashobora kumukura ariko iconze nije imbere nzomukuzanira ubukoze ntari kubera ibyo wavuze sinashobora kubikwemerera na gato kubera cyamere cyo cyomaze kumenya nije imbere wari kandi umaze kumenya nije imbere yuko ari we yamuteye inda umukobwa turezo dukundanye mu bisanzwe rero nta bintu byo gutije ibyo nkeneye bishobotse wari kumunzanira n'ubunyene nkamubona nije imbere wariwe hama tukiganira na nije imbere ndipfuza kumumenya bifashemo ukuntu umvise ibyo audio ibyo bintu ushobora kunyumvisha gikore n'ubunyene umunzanire ndamukeneye ntugire ikibazo ndagiye kumukuzanira yaba bishoboka n'ubunyene
alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, amashimwe n'icyubahiro by'Uhoraho, amashimwe n'icyubahiro by'Uhoraho ibihe bidashira. Kandi turazi neza yuko atayindi Imana ikwiye gusengwa atari muri rugendo. Kandi ari yatumye dushika uno munsi tukabonana kuko turayaga. Tuyisabe yonyene ize kuduha kuyaga duhuza. Amin. Amin. Naam. Amashimwe n'icyubahiro by'Uhoraho. Tujye tubona irembo twebwe ryakira abashitsi. Twagize amahirwe twakuri kumwe twicaranye nuko Allah ariwe yabikunze. Eko rwo tushaka tumenye iki cyabaye kibagenza ni iki cyabazanye. Hanyuma murahawe ikaze niba amahoro musanzwe muzi ko dusangiye no kwemera kandi umuyisilamu kuri mugenzi we ni mwene se wabo ni mwene data niko twabivuga. Rero ni mwisanzure mumbe ko muri muhira mumbe ko mufise kwishira no kwizana. Icyo cyabazanye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuvuge alhamdulillah kuba mutwakiriye. Hama jenti ngaha ijwi gwanje ariko ijambo nibyo wantumye ngaha umuvandimwe. Ni kuvuga muri harakati ziwe hirya no mukurondera hirya no hino mu njuzi. Ariko apita abona numwazirise inyana yashika arayishima rero ayishimye subhanallah 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 Sheikh muzi wanje inzoga haram mafi mushkila haram no ndabasabye ko mwese mshobozo haramu yiki mutaba ko kuva haramu zade yiki mutaba ko انت ما في مشكله يو مشكله what you say man يو روي بلالة يلا روي بلالة what you say all تفضل ntaja muvusenga tekereza cyangwa usohoke hanze. Oh my god no sawa sheikh man reka ngende man ariko يلا روي بلالة حيوان jendi baebi yake we tuzohura man بابا خلاص Kutibu. Safi mama. Mezonezi. Yego kabisa. Ama. Yabona byamaze kushika neza cyane. Bana, kumbe niko bimeze ngo nyine. Mama ngurikira mama. Kugira ngo turabona ko nakugura inzo. Hanyuma nagerageje nyine ndakugura booster ni bag nyine niwe nazigushika. Wewe urabona. Wewe yuko ko wambwiye ko ushaka kumera nka jewe. Cyangwa inda nini ya nawe wewe ariko abayiko byose mushaka kumera nka jewe. Byose kuza kumurira yazi nakubwiye. Ego umva rero ndakubwiye. Ibi vyose nimushaka kubigirako. Uzukwame winywera inzoga. Wifatira booster bangi nyine wikubitira ariko ngo ndi mwijuru ndakesera umva ubundi inzoga umuntu anyoye inzoga biba bimeze babo rero umva nyimba shaka ko mbe nka wewe ufise ubuda shaka ko mba ufise ubwirabure gusa shaka uzomenye kwiga mu buzima urashobora guhitamo umugore akakubera ubuzima ariko abagabo benshi bamaze kuronka ubuzima baca batangura kumukinisha nk'umupira mbere bagaca basiga abagore babo umubabaro. Niki wewe muri mitwaye indutse ubiriza genda wamagare UNICEF iza kugufasha je sino gufasha guta atakintu ufise cyo kugufasha. Paketi wambwiye ingeze umwana iyo zagiye paketi aba ndabona usigaye utagata kabisa isa kugira umugore ebana ijya n'imigisha
ego umugore wanje urazi ko ankunda. ngo ni umurobere abaroberi b'abagore bari kera ubu nta baroberi b'abagore bakibaho canke amuhora ubukene kuko ataca muhereza na wenyene. mana nibyo nako ndamubaza. Wa mugambi wanyu wize kumbwira ati umugore nyakuganza mu rugo, ahubwo akuganze mu rugo usa nk'impene iguma yabira gusa ngo urumva. Rero jewe iyo ngeso narayihevye, unarafashe irya decision yiwanyu gusa. Uwo mugore avuze rimwe ngumi, avuze irindi konse yakikonse. Kwiga neza ushira mu mashuri, urazi ko arivyo twavuga zana urya mukobwa kaneza ndamuguwe ndamukora ku rya mukuru wanje. Urumva rero je nagerageje kubikora neza. Abo uzakara heza ndakese. Ubwo bagakena kibazo ndakongera kuko amafaranga ndafise ubona ko n'ubwa mbere nakakuguriye kubera uze gushika muhira udori nyine urabe ko bigeze gute. Ahubwo mbwira kwanza ibintu bigeze gute. Ukuntu bimeze ujya mukuru wanje arazebazeba, sizige uko bivuga kuzebazeba, ameze ukuntu ameze nk'intama. Urumva je nawe jendi akayabo karagenda ahantu kakadori ahantu kakazana nino kakazana nini nkuru yatanze amahera. What? Ushaka kumbwira ko yatanze inkwano? Reka kubyitiriza sha, reka kuyayata. Uri kumwe n'abahebi yake. Nyimba yatanze amahera banyirukanye ngo Jesu ndo mu mizirima. Ngo kubera inzoga yanje. None mbega abamizirima barankinzoga. Nuko batazi ibanga riri mu inzoga. Iyo yaka kandi. Umva uri mu ijuru nayibaza ushobora kubona. Okay. Nakoze yambahera yanje. Hama Jezo gerageza ndabigerageza ndabyige neza amabooster ndayanywe naho baje narungana yatekereje mu gisagara. Umva ababya impamvu kubera uruko kuri ari kiyo nabitumye gusa wewe gusa akazi office gerageza uburyo bwose ukuru igishoboye kandi neza ndamuronda. Hama wewe na kibazo inzoga zo kugurira kandi no kwishure nzogusubiza kwishure niramuronka kaneza. Je shaka amashure cyane cyane shaka nzobe nk'umuperezida zotwara igihugu cyacu, kuko je sino kwemera neza ko ujya mukuru wanje ko aguma avuga igifaransa n'icongereza. Jesi nachovu beti ivyifuzo vyawe ko shaka nk'umukuru w'igihugu izo bigushisako. Urabona n'ubu kandi uri umwana mwiza nazoga wanyo, ariko jewe nije nabitumye ubizoga nje nabitumye umeruko, ariko nuko kose nuko nshaka kaneza. Nuko nshaka kaneza kajya kana je amarindira nuciramye nshiremo amafaranga. Give me ni mawe mbega nuko babivuga give me ni mawe give me ni mawe. Wewe sinzi ko kibona muri umwanya ngira ngo nani sawa imbwa je no buri cyane umugabo muzi kumbe igarura yazi ariko akira ega nutiza araza amahera akira aho ni sawa nizere aho ni sawa aho ni sawa aha ni nka avance. Harimo booster zitatu, harimo n'ibyeri uraza kwiyumva. Rero ugerageze ubiriza amezi abiri gusa urabona ko turi muri vacances. Yego ndashaka uzoshunyandikisha hajya mbega dutangura muri université maternelle niyo sawa numego niyo sawa kweli kuko umego niyo yego kwa bahebi yake so gutura muri université maternelle amajewe vraiment ndihuta we gusa sinamushore ariko ukore uko bishoboka kandi sinamukeneye kandi tumufite n'umunsi sawa. Mama shukran kubandana ukuri tubabare kwanza bainga kwa karibu tubabare kwanza nta kibazo ibi navyo tutatuzi ko biza kwibonekeza tubabariye utarabisaba imbabazi. uyu muhungu aravukana
uyasohose asanzwe afise akagorane mu mutwe kuri ivyo tubabarire hama kama mudukundira tubandanye ikiyago sinzi niyo muza kuvyakira birakumva cyane kandi ntaho wari muza kubandanya gusa kimwe umuhungu nagira wikumenya akomeye neza ego vema ko nta kuntu ari kuzana inzoga mu nzu w'Islam mu mpazi ko gende mu Islam akuba bagashira inzoga mbere no ku meza iwanyu urabonye ingene yaje yizanye baraje twabonye kuza ntacyo reka tumwihoze reka tumwihoze tumusabire don ejo inshallah kandi mu mahoro mube ko muri twakundi turatumeze ego murakoze reka dushimire Imana aho tugeze ntihajya nyene gushaka twumve icyo mwaba bavyeyi biyo nyana yashimye icyo muza kuvuga ko wewe ariteguye kabisa kandi ibintu byose birahari ibisabwa byose n'amategeko y'idini n'amategeko y'Imana mwari mwiteguye hanyuma reka mbaze kandi z'abandi yanyara mwavuga nibwo ko araho yobe uzi uriya muntu mwana umuzi uriya muntu ikicereka yuko tutaje gukina naso cerekana yuko tutaje gukina ngaha shukran afanisha Allah abaturindire amen Allah abarongore mu nzira muza gucamo mutaha amen Allah yongera hezagire umubano w'abana bacu inshallah amen ati abashimye n'icubahiro n'Imana igihe byose alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wewe filmu ya Waislamu na Waislamu kazi. Ama nimwibagire kuja kuri channel yacu ya Inyishu Media. Umva filmu ni ya yindi isanganya ry'urukundo. Ewe igeza aryoshe. Turandamaze. Abakobwa bari muri Saudi mubabwiye iki? Gusa kimwe kumenya ko urukundo abarukundo. Ibakunze umuntu. Kwa salamu. Tunaweza sasa. Kwa kitu salamu wewe. Ukisukuma hiyo. Ilikuwa yaka. Sukuma. Sasa sukuma ile kabla. Afu nipende watu sana yote. Anza tuanze. Pokea salamu kwa. Anza. Wewe sasa pande siku anasema jamalizo ndio natia chini. Pande siku tugaya majambo siku. Afukule tsachi. Abakunzi ba Inyishu Media. Okay, turabashimiye cyane mu bisanzwe no kwimisi imiteri imbere mugomba mukurikirana akazi kacu tugerageza gukora ingisho ngufu ebana n'ubushobozi n'amafaranga menshi kubera vraiment tugerageza guteza imbere Burundi bwacu kandi n'abakinyi vraiment barashoboye turimwo dufise bahe turimwo ufisemo ariwe Banderasi turimwo umukobwa wacu ariwe Kaneza agerageza gukora ibintu biri imbere
hariho na wundi yitwa Thomas, hama hakaba hariho wundi yitwa Ntare Lion. Ntare Rugombo. Hama vraiment turabashimiye cyane n'ukuri mugerageze mutube hafi, hanyuma nimwibagire kukanda kuri subscribe, hanyuma na turi hose, hanyuma vyiza ibintu biriko birakomeye n'umushenga turacamufise. Okay, merci sana. Merci sana ibiki. Merci sana ibiki mani ko mengo sigaye vina Kinyarwanda. Wewe naona nagerageje ko wagoba introduction ni ibiki. Isi vyuzi